aho hari masengesho y'umugambwe CNDD-FDD yamitunganya buri wa kane asozera ukwezi, aho ku cicaro gikuru c'uwo mugambwe yatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umukozi w'Imana yigishije Apotre Isidore Mbayahaga yisunze ijambo ry'Imana riri mu migani 8 ku murongo wa 15 gushika ku wa 16, aho havuga ivyo guca imanza ziroranye. Yamenyesheje ko kuganza kose kuva ku Mana. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo mu ijambo ry'ikaze yamenyesheje ko ukwezi kwa munyonyo mu mugambwe kubibutsa intwari zitanze kugira ngo igihugu c'u Burundi kironka amahoro. Mwijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba n'umukuru w'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD, yamenyesheje ko intambwe igihugu igezeko yo gutera imbere ishimishije, kandi ugomba kumenya iyo ugeze uraba uvuye, naho hariho abaguma bidodomba. Maze iminsi ndiko ndaraba neza nsuzuma ndaba aho tugeze mu rugendo turimwo tugana ca gihugu c'amata n'ubuki. Ndiko ndaraba rero ndabona ko intambwe tugeze ko ari intambwe ishimishije. Ni intambwe ishimishije naho hariho abatabibona. Ni intambwe ishimishije mwanka muvyemera kuko je ndabibona. Hari abantu batigera baraba inyuma ngo barabe iyo bavuye, ntibigere bamenya iyo tugeze. Kugira umenye iyo tugeze uraba iyo tuva, uraba iyo tuva. Uno munsi uza wumva wahora ari umukire, abarimyi bakiri ba nyarucari, atanu magira utwo yihereza, atagira utwarya, atagira agahuzu yambara, abakire bariko bararirimba. None babonye abarimyi basigaye barya, baba mutuzu tw'amabati, bambara agakoti nabo, none ababakire baci bavuga ko bagowe. Ariko mwe murumva ivyo, abari abakire turi ba nyarucari no munsi ariko bavuga ko bagowe kuko nyarucari yagiye nawe ahabona. Urumva ubu ko bicaranye n'abakire, abakire baciye barira ko bagowe. Ko baja mu kabare kunywa kayeri bakazabona na wa undi yitwa nyarucaranywa kayeri baci bavuga ko bagowe. Ivyo rero jewe wanje n'umusomyi wa Bibiliya nzi ivy'Imana ivuga, cavuga nti Imana warakoze. Irakura ku caro ukaduga, abandi nibashake bagira inzigo. Naho bazokwidoga gute mugabe ntibazabandukize, kuko hajya mwokurikira mwibuke ingene Musa vyamugendeye. Bamwatsi inyama kabisa atayamana. Urumva Imana arabahaye amana, bararya barahimba, baranywa amazi bari mu bugaragwa. Mugabo ngo duhe inyama rero nazo. Musa araraba ati yemwe, ati naho byanakagendere bagiye basaba ico ntazopfa ndose. Gushika naho ahaririza Imana ati naho zana iki aba bantu ibihumbi amajana woshobora kuronka inyama zibakwira. Musa aravuga ati jewe rero Mana, aba bantu ni gwawe ntabo ngishoboye, kubera ivyo rero jewe nyica utwara abo bantu bawe kuko ntavyo ngishoboye. Abantu bakwaka ikintu utari bubone ntuzewe, bakafa umukuru w'igihugu bakamwaka ikintu bazi neza ko atarobina afise akivomamwo, kandi utakiduhaye rero kuva ubu turakwica, ahubwo turisubirira mu Misiri. Mbwira Musa arabonye ati aha hoho sindahava, none rero Mana twumvikana nyica nigiye. Musa urumva yaratevye igihari bagira Imana, mugaragira ndabaremeshe jewe ndazi Imana yacu ntabwo bafise kuko Imana yadukuye hahandi n'ubu nihiri, kandi iraturinda. N'ubu iraturinda kandi urugendo rurabandanya. Iduha imvura, iduha inkomezi,
iduha morale. Aya tutaba twemera Imana ntimugire tuba dufise morale bagabo. Uravye abo bari banezerewe imyidogo bafise. Uravye abo bitwa bakiri imyidogo bafise. Tukoma kutemera Imana. Akaba kandi yashigikiye inyigisho z'umukozi w'Imana avuga ko atawuba umurongozi Imana itabishatse. Nta muntu numwe ashobora kuja imbere y'abandi Imana itabishatse. Ntuzuvuge ngo umushinga amateka ngo umushikirangaje ngo Imana itabishatse ntibikunda. None ni kubera ko uno uca wigira kanyariga bukabona jewe. Ubu hariho uwari yarase guterera kubaka ishuri aca riterera ngo bashire ku mariste mu migambwe batahora basorora uno munsi baca basorora ntibikunda. Ivyakugenewe uko bigenda kose urose nayo bitari gwawe mwana wa mama sha ukaronka bitari gwawe ndakubwije ukuri ntibizokwerera. Niba abandi aca heza manda atabona urumva ico yagiye kurondera akakirondera akakibura manda iheze. Hariho ugenda agiye ngo ngiye kurondera ubuzima bazompemba hanyuma manda akazabonera heza atamahera agira. None ntibibaho ntavyo murabona rora kanura amaso manda iheze. Hajya mubuze ko kubera iki hajya yagiye kurondera bitari gwiwe. MBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. MBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. MBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.